Mu ntara ya Makamba ubworozi buri mu isata bigeze ku ntambwe ishimishije. Muri iki gice ca mbere c'ikiganiro tuza kubereka aborozi b'inka n'inkoko twagendeye, ukuntu batanguye, aho bageze, intambamyi bahura nazo, akarusho k'ibikorwa vyabo n'ibindi. Mu bikorwa izina bisanzwe birangurirwa ngaha, ahasanzwe harangurirwa ibikorwa na koperative Buragane Farme. Isanzwe ikorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ubu ndetse bakaba baheruka kwemererwa n'igisata ONSS kirugwiza imbuto. Ubu bakaba arabagwiza imbuto. Jewe sanzwe njejwe gukwirikirana ibikorwa by'iyo koperative vyose bikorerwa ngaha, haba ku bitungwa canke ku burimyi, harimo n'ibijanye na encadrement, ubuhinga bwo kurima. Bisanzwe rero ku burimyi twari twarimye amahegitari 5 ku mwaka uheze, turagira ikibazo c'amase, niho baca biyumvira kugwiza ibitungwa. Amase yakoze ku mwaka uheze yarayo baguze. Uyu mwaka umwimbu w'uyu mwaka nta mase yashoboye kugurwa, atwakoresheje amase twari dusanzwe tumaze kuronka. Inka ngaha zikuze zihari ni inka 5, inka zimwe n'inka zivyara 4, zizine zikaba ziheruka kuvyara zose, zikaba zifise inyana. Mu misi zimaze gukura tugeze ku nka 9. Ubu ku munsi amaritiro y'amata aboneka, turaronka ku munsi amaritiro arenga 45 mu gitondo no ku mugoroba. Umugambi twawutanguye hariko harahera imyaka 3. Ubwa mbere twaratanguye ku nkoko 50, turagira reforme, turasubira inkoko 100, turagira reforme, tugize amajana 2 twace twongerako cazinganiza mubona zingana uku uye. Hari zishika mu gihumbi. Kayaga puraye gatoyi hariyo igishika 180 na 40 ziri haje. Mbega izo nkoko muzigaburira iki? Ku bijanye n'ingaburo turakenera tournesol, turakenera ibigori, turakenera isoja, hari indagara zigenewe guhingura ibiryo by'inkoko. Umunyu wose urakenerwa, harakenerwa amagufa, harakenerwa n'ibintu by'amavitamine. Hanyuma bica ubikoresha bivanye n'urugero ugomba gukora rw'ibiryo mu bijanye n'ibiro kanaka. Ico giterwa ngaho oye kimeze nka alge, amarebe cyitwa azora. Ubu bwoko bw'inkoko tworoye zisanzwe ziva muri Belgique. Hama naho hariya ico giterwa barakirima cane, ariko ndabirorera kuri YouTube. Cane yumvira ndiko ndaraba ingene gitanga umwimbu, kiduza na todo ponte y'amagi, ingene no shobora kukironka. Nca nkurikiza uko nabiroreye kuri YouTube bigenda mu kirima. Ndabikurikiza mbona ndagize reisite. Undatangwe no kugisoroma. Mugabo sindakonfirma neza kugira ubango ngo madagiha abandi bagaburira. Hari inkoko ndiko ndakoresha ziri muri experimentation. Ndiko ndazidugiriza no kuri ico kugira ngo nzorabe koko reisite gitanga. Hama mbone ko no sensibiliza kumbure n'abandi bakagikoresha. Uba hariho uburyo bwo gukingira inkoko kujyana no kunobana hagati yazo. Kuja muri ibintu by'ubworozi aguma ari mwaragira n'ubushakashatsi. Rero twaguma tuza turaraba kuri YouTube turaba n'izindi nkoko mu bindi bihugu ingene uhura donke zibayeho bivanye n'ikibazo kanaka. Hama hari ikintu gikora kuza kiribonekeje kenshi mu nkoko kijanye no kunobana, ahubwo ahura ziranoba zirarya canke zozo zikajyana ku rugero ku murindi munini cyane. Hama turiyumvira donc turaraba no ku YouTube, turabaza no hanze ku bagenzi nyene basanzwe bajera ikibazo nk'ico. Ko twaka twiyumvira ikintu c'amarinete, aya marori y'inkoko. Aha ngaha ku nkoko hariho aha
nukuvuga zozo ngaho umuheha zifise umuheha kuva ngaha gushika ino harasohoka nukuvuga rero amanini akameze n'udupiese tubiri hariho iyi pariti yigenga naka kaza guca ngaha nyene kigenga donc uca ucomeka muri wa muheha wo ngaho ku hanyuma ukaca umera nk'akantu kameze ikare ukaca uvunuka kandi aha ni jaja unique nukuvuga nuko umuntu azoba abaze ino nkoko bikajana n'umutwe ntushobora no kongera kwambura ngo bikunde. Mbega karusho uyu mugambi wanyu maze kubazanira nakahe? Amata ico dufasha hanini turabona ko arafasha mu bintu bitandukanye ko nk'ubu mu bisanzwe ubuzikamwa aya mata ni yaca hemba abakozi agacarondera ibindi byankenerwa hanizina nasi kugira zishika amafaranga yavuye mu mata amafaranga y'amata ni yaca zarakora ibikorwa byose byankenerwa n'ubwatsi buca bugugwa mu mafaranga avuye mu mata birafasha guha akaza bene igihugu ha ku mutumba uko turakoresha nk'abakozi akwira nka 30 40 ku munsi. Umugambi uramaze kunguka kuko hambavu yize hariho ibindi bikorwa nyene bigenda birakorwa mugabo bivuye muri uwo mugambi ko umuntu ashobora kuyumvira nko kugura nk'agaparisera kaba kavuye ngaha umuntu akiyumvira kugira nk'indi commande y'izindi nkoko ubu naragize commande y'izindi zikasetisa zavuye muri izi nyene muri rusange twavuga ko umugambi uhaye urunguka kugira wimvire kugira inkoko nyinshi haratangura n'ubumenyi ivy'uburyo bikaza kuza mu nyuma twamanje turakurikirana inyigisho zijanye n'ubworozi bw'inkoko hanyuma tubonye ko twabumenye turatagura kubishira mu ngiro nivyo kuko kugira ngo duze igitigiri bisaba yuko birasaba uburyo twarituye mu santeri w'ikomine aratwandikira nova nko kwavariza mu bisanzwe donka naduhura karatasi gwemeza yuko turimo turakorera ngaha mu komine kandi ko turi ku kivi tugende gusabira kw'ingurane hama turagenda hariya muri banke y'Ubworozi BJ Igitega baraduha ingurane hama umuntu acaraduza novuga kapitali umugambi urimo urafasha iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'imiryango ko nk'ubu amagi araboneka ku bwinshi kandi yazimbutse aho muri rusange ku bene gihugu mu miryango nyene hariho abakozi bakora ngaha kandi batunze imiryango kubera bakorera ngaha ku gihugu turariha amakori turariha amatagisi nimba ari umuntu aje kugura itoto ngaho iwanje na n'itoto sanzwe bijya byo gukora ibiryo sanzwe ndabikora ari uvuye kugurira ngaha arashobora kubirihira itagisi naje ndariha ikori ngaha turadeklara kare yari ntuzenya novuga societe physique twariha ikori ku mezi 3 mugabo uye kubera nacengira societe biba rimwe mu mwaka twavuga ko n'igihugu urumva yuko kirashikirwa muri ivyo gutanga amakori n'amatagisi. Intambamye muronka nizahe? Kibazo amata tumaze iminsi tutaronka isoko neza aho twahora dushora ubu tugeze ku muntu agira 5 aho wahora utwara agaca kubwira ati amata handa yashira bagaca hari n'igihe batubwira bati beshi baya transfer bakabika Nyanza rake cyatubwira ko bafite ikibazo cy'imodoka zo yatwara tugaca dusanga amata uyatwaye kayazungurukana hari n'igihe yashobora gupfa agaca yagarukana kubera umwanya munini yamaze batararonka aho bayategurira hari nk'igihe imiti y'ibitungwa tutaronka ikwiye ku rugero umuntu yashaka ngaho iwacu Makamba ugasanga imiti myinshi baza kuva Bujumbura n'amatoroto hanaye amatoroto ya mubona yaje ayo yavuye Matana kuko amatoroto ngaho Makamba ntituronka amatoroto ari kombine arimo amaproteine yose yarakenewe usanga ni intamba mituma uburyo busohoka ari bwinshi muri rusange umugambi urajana n'intambamyi
ariko umworozi arapfumiriye cyane cyane aha ibintu by'intambamyi nova ko inkoko zirakunda ziragwara n'ibyo tugura imiti hanyuma n'ibindi byo muri rusange nyene uhura nk'ibintu wari wateguye ku mahera yo kubigura ko ugahura yaduze ibiciro biguma bihindagurika ariko ntibishika kure cyane uguma ku murindi wo gukora mu gihe ufise vision mu mutwe yo kubandanya ko Mbega mu mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 mubona muzoba mwifashe gute? Intambwe turiko turabona muri mu mbona kazoza nuko ubu bwoko bw'inkoko tushobora kwiyumvira kuronderera hanze tuzoba turi ku rugero natwe ko dushobora kuzivukishiriza ngaha mu gihugu iwacu kandi zikavuka ziri novuga tanga umwimbu cyo kimwe n'izi tugenda gukura hariya mu Bubirigi canka handi turipfuza yuko mu myaka iri imbere ibi bizoba bibera ni wacu na twebwe n'abandi bo muri ibihugu tuhanye imbibi bakaza kuzigurira ino baduvukishije. Akabari ngahagaruka igice ca mbere c'ikiganiro mwakoze kudukurikirana naho butaha.